ndabaramukije amahoro y'Imana aho muri hose guys. Nagarutse nije jamwe cheke mu kiganiro ubibona gute. Aho tuba turi kubona abaririmbyi batandukanye, dutumira abaririmbyi batandukanye tukarabira hamwe umuziki wa gospel ndundi ukuntu wifashe. Yes, ukuntu wifashe. Tukabasha kumenya ruti mbega ibitegana neza n'ivyihe mbega ho hinduka iki tukumva ivyumviro vy'abantu batandukanye kandi tumira abaririmbyi umunsi rero nabazaniye umuririmbyi nari negeze kumutumira mu misi heze mu kiganiro ingabere yanje ariko vyabaye ngombwa ko n'uyu munsi tumutumira kugira ngo ashobore kuza atuyagire umuririmbyi kazi kameme atuyagire umuziki wo mu Burundi ukuntu ufashe mu ino misi biriko biragenda neza kumva re aho bitameze neza birashoboka tukana n'ivyumviro kuko burya buke n'urwo rugendo guys nuko sundi rero ni Emirasika kozi umeze neza egera hano nyegera ne meze neza ego ndashima meze neza imisi myinshi cyane gose araheze imisi tari miki tutabonana turonge kukunezerewa kongera kukwakira mu bwami bwa Bao TV International. Yes. Amazina araceriye yandi aya mazina ni hajya nyene Emirasika kozi amazina ni hajya nyene bani majambo araceriye yandi nyene so Emirasika kozi arakazo burya ntakwarije neza mu higano giheze burya Emirasika kozi Burundi kazi cyane mu Kongomani Emirasika kozi ni Burundi kazi aravanze okay dusobanurire neza tuvyumve kuko hari abantu bumvuga ikirundi abandi bumvuga igiswahili akabagora kumenya neza uwo muntu wari we uvanze gute papa no mu Kongomani mama no mu Burundi kazi imeze gute mu bisanzwe njewe ndi mu Burundi kubera navukiye ngaha vyose ni ngaha mu Burundi wacu rero sinokubwira ngo ndi umukongomani canke ndi umurundi canke nje ndi umurundi mu bisanzwe kubera navukiye ngaha nakuye ngaha rero mu muryango wanje byose ni ngaha niyo mpamvu tumurundi ego niyo mpamvu ndi umurundi so wakuriye muri quartier mu Bwiza ni wumva nabona bivuze za Bwiza za Buyenzi ariya Nyakabiga ni buke ariko Bwiza Buyenzi ni kayite vure musanga nubwo muri umurundi cyangwa urundi kazi uvukiyeyo kenshi Giswahili nico kikwespira kuko havuga Igiswahili cyane Emerance twongeye kwakira kandi mu bwami bwa Bao TV International. murakoze rero arabantu ndazi ko baraza kuyibaza none uyu muntu kweri ni murundi cyangwa ariko aratubesha rero nje sishaka ko kwinjira muri batanguriye kwibaza byinshi muri Yesu na bintu by'amadini bihari sinzi ko novuga ko by'amadini naho nobo murundi naho noba mu Kongomani cyangwa ndi mu wose niba muri mu Kenya cyangwa muri Yesu na amadini icyo novuga gusa njewe ndi umwana wo mu Burundi bora navukiye nga mu Burundi na ose ninashika mu Bakongomani nje ndi mu Kongomani ninashika muri Kenya ndi mu Kenya muri Yesu na amadini yari rero arabantu bashobora kwibaza byinshi kubera nakuriye ngabangiriye byose amashure nize ngaha muri Kenya none ninavuga ngo ndi umurundi kandi hari gihe narabaye muri Kenya nashise muri Kenya ncamba no mu Kenya byose nuko umutangiye gutwenga utangiye gufashwa twenga ufashwe ni Emirasika kozi nuko Emirasika kozi rero niko natuja mu kwisobanura muri byinshi nibaza bakurikanye ikiganiro ca mbere barashoboye kumenya ibitari bike twagutumiye mu kiganiro ubibona gute aho tuganira kwijanye n'umuziki wa gospel mu Burundi kuno bifashe turabisika muri rimvyikazi kandi bikora neza turiko turaba muziki wa gospel muri no misi ubona uhagaze gutega Emerance umuziki wa gospel mu baririmbyi bose bino mu Burundi cyo novuga mbona ko ngene uhagaze neza ariko si cyane kweri kubera iki kubera twebwe baririmbyi ari abantu tushobora gushaka ko toja imbere ariko kubyerekanye n'uburyo n'ingene umuziki w'inonga mu Burundi wacu ingene ugenda sikuvuga ngo uragenda neza ngo mvuge ko bimeze neza byembyo yayi benshi ari abantu bariko barasubira inyuma kubyerekana n'ingene umuziki ugenda si kuvuga ngo biruzuye neza yaje
kabisa pana hoba habura iki ni iki gituma utagenda neza nkuko nkuko biba bikwiye kumera habura iki kugira ngo ntugende neza icyo novuga ko ari abandi uburyo buri hasi cyane rero icyo novuga umuziki wino mu Burundi twebwe abaririmvyikazi cyo tosengera Imana idufashe Imana ifasha abantu cyangwa injire mu bantu bino nyene mu Burundi bafashe igikorwa k'indirimbo cyangwa cy'abaririmvyi kubera barabe ko abaririmvyi ko boshika basiku bo bandanya kubera arabandi bafise ingabire barazifise kuri bashaka ko boshika kure ariko kubera uburyo ugasanga umuziki wino mu Burundi uri hasi cyane muyandi nico nashaka supporting umuziki wo mu Burundi yes aravuze ngo umuziki wa gospel mu Burundi byukuri ego imeze neza mugabo haracari agahaze ni kuvuga support irabuze abaririmbyi bari bafise impano baririmba neza babishoboye mugabo babuze bafata mugongo guys ndabuse yuko la fois passée Cicina twari twamwakiriye na Divine na Unidas nabo barakivuze ko baravuga ngo ikibazo dufise ni wacu support ni nke aho ushobora kubona umuntu afise ingabire abantu bakamukunda mu rushengero urimba neza wikora neza indibazo batazikunda mugabo hakaba n'umuntu bavuga ati akirana 500,000 igenda kuri indirimbo none nk'abantu bafise amafaranga mugabo badashigikira abanyempano ubavuga kwiki icyo novuga urabona akazi k'Imana karahemba urashobora kuba ufise amafaranga menshi ari umuntu ashaka ko muri ayo mafaranga akorera Imana cyangwa yagire iki niki urabona n'ingene abantu dufise ingabire zo kuririmba dufise benshi cyane sije nyene benshi bafise ingabire abaririmvyi nka jewe benshi bashaka ko boronga supporting umuntu afise amafaranga rero nico novuga mu bantu bafise amafaranga ugize muri yage amafaranga yawe ukavuga ko jewe ngomba supporting n'abaririmvye babiri batatu canke bangaye ndabe ko bobandanya kubera igihugu cacu gishike bakimenye cyane n'ingene abantu bafise ingabire benshi ngenda ziko abarundi bazikuririmba cyane barabizi cyane twebwe abarundi barabizi ariko benshi ndazi kubera ari gihe arabantu ndaganira nabo bakambwira Emerance nje ndafise iyo ngabire ariko nabuze uburyo niyo mpamvu ari gihe ndaririmba mu rusengero gusa ndarekera uko nyenda ariko ndavuga ni gusenga Imana izohugurura imigisha urabe ko woririmba ugire na winjira mu studio rero cyo novuga mu bantu bafise amahera bafise ubuzima bwiza babona ko bafise amahera bafashe abaririmbye bo mu Burundi bwacu kubera niba bafasha batera imbere ni gutera imbere igihugu cyacu kandi niba bigira uko ni ikintu bariko barishira mu ijuru bariko bagomba imbere y'Imana bagira ikintu ciza cyo kugurira imigisha minini kurute n'ingene bariko barumva bumvise nico novuga cyane naho ikirundi kirangura ariko babiyangane nuko guys cameraman nizina kuri kuramona neza aravuze rero ngo abantu bafise amafaranga nimuyazane yazane mushikikira impano basha nukuri ugasanga ufise miliyoni kuri compte vraiment kandi ubona mu rushengo ari umuririmbyi afise impano zana miliyoni umubwira ati je muri studio vuge Yesu nizaje kuri YouTube abantu bagafasha bagahezagirwa niyo sibora bihana yes ushobora kwiraba warihanye warakeye Yesu Kristo mugabo gafashwa niyo ndirimbo kumva urabohotse wa miliyoni wawuzanye ugasanga mu ijuru urandikishije eka kuma mubikije bihera byo kuri konti guys ni mubizane bapapa bamama zana amafaranga bajana mu yafise tushikira impano abarivyi bacu nuko Emerance reka tugushime kwico kibazo n'inyishu utanze uriko uraraba mu Burundi n'ubundi bihugu duhana imbibe za Rwanda Tanzania Congo ekaza Uganda na Kenya bona hari yihe nirihe terukano rihari muri gospel mu Burundi iwacu muri ivyo bindi bihugu muri ibyo bihugu uriko uravuga muri Kenya Tanzania Congo Rwanda mu yindi gusa ibihugu jewe nzi ibyo bihugu vraiment birazi supporting umuziki cyane muri Tanzania no muri Kenya
no muri Kongo kandi kubera ari abantu barazi kwikura mu bintu by'Imana kirekura bakamenya ko tuko turakorera ni Imana tuko turakorera kandi nitwakora uku tuko tunapanua baraka zetu, yani tunazidi kuinuka wakati tunasapoti watumishi wa Mungu wene wanatuma inchi zetu. Ukitazama ni waraba ibyo bihugu nibya supportinga imiziki y'abantu b'Imana baririmbira Imana bage ba gospel cyangwa abandi. Nuwaraba n'ibyo bihugu biratera imbere cyane. Igene ndiko ndabira je nashise muri Kenya, ndaraba Kenya nukuri abakenya barazi gusupportinga umuziki. Niyo mpamvu usanga rero abaririmbyi bariya barashika kure kubera barafise support. Je ndabizi no muri Tanzania no muri Kongo baraesea nabo kusupportinga umuziki. Niyo mpamvu usanga umuririmbyi muri Kongo cyangwa muri Tanzania aratangura gake gusa ugasanga yamaze gutera imbere kubera barazi kusupportinga. Rero nico novuga amapeyi zindi ziradusumba none nduko tusengera Imana twebwe abaririmbyi tusenga Imana kubera igihugu cyacu cyo mu Burundi abantu Imana injire muri bo kubera bagiriye rekwa babone kure kubera nibagira uko igihugu cyacu kijya gitera imbere ari gihe gyotera imbere kuruta n'izindi n'ibyo bihugu bindi. Yesa araboze rero ati mu kiririmbyi ni ikintu gituma n'igihugu kimenyekana. Yes, ho mu ndirimbo mpibazamana ho barimba indirimbo z'urukundo reka tuvyituka canke z'isi ndiko twayivuga biratuma igihugu kigera kure. Nubwo ibituma igihugu kimenyekana ni vyinshi bigabo nico kirimo. Emerance nibundi tuguma dusanga ari cya kintu cyo kudasupportingana. Nimba muri Kenya bateye imbere muri gospel riko rafashanya, nimba muri Tanzania bateye imbere riko rafashanya, dusanze nibundi ikibazo ni cya kindi no supportingana kubuze. So wewe ubwawe nk'umuririmbyi kazi icogwa nk'imiliyoni amajana 5 wokora iki muri gospel? Kuri jewe ningene ndi muririmbyi cyo nogira biyerekana umuziki gusa cange n'ibindi turi muri gospel. Okay, jewe cyo no kuri jewe nawo ndi muririmbyi nje ndakunda gusupportinga kubera biri muri jewe kwanza kubera ndazi ko nina supporting umugezi wanje, ndazi ko na jewe Imana ico iriko rategura ni ciza, niyo mpamvu sino kutinya gusupportinga. Rero Imana yamaye iyo support yayo mahera ico nogira vraiment no kora cyane, nogira ama clip, nogira ama audio menshi, ama clip video, ndakora kweri na force kandi nakora numva ko no kora n'inguvu cyane kubera naronse support zikwiye. Ico ni cyambere. Cyakabiri nkora nama concert kubera concert nayo itsaba mahera, isaba uburyo. Nakuntu wogira ukaorganiza concert kandi ubuzima uburyo ni buri hasi, niyo ngaho urasanga urikora urashira ukizanira ama stress no mu mutwe kubera ugasanga uburyo buri hasi cyane. Rero jewe ni nazirongizo nokora ibintu byinshi bigebireka kandi si jewe gusa nanje nogira na support mu bandi baririmbyi kubera barandabe ko botera imbere nabo kungabire bafise nabo. Ego nico nogira jewe kwanza. Ya urakoze cyane yavuze ibintu byinshi aravuga ngo gicoma izo 500 million icambere no supporting abandi bagenzi banje nubwo naje ndi muririmbyi nubageza kure ati nsanzwe ufise niyo ngabire ikindi naco no kuri biteramo muziki nundi nogeza kure. Urumva ko ni cya kibazo kudashigikirana. Emerance hariho abakozi b'Imana usanga badashigikira abaririmbyi, muririmbyi akaba ngaho asohora ngo pastor ntamugeze kure kandi ari mu ishengero baga kwakoze Imana badashaka kurekura baririmbyi basohoke bakora bitamo hirya no hino bashaka ngo bagumere abo mu rusengero bose batifuza ko nabo bomenye abo bavuga ko kwiki abo bakozi b'Imana. Abo bakozi b'Imana ntibashaka ko baririmba bagenda hanzi kugera akasikimana. Cyo no vuga ico kintu
si ciza mu bisanzwe kubera umuntu afise ingabire y'Imana ni vyiza ko abakozi b'Imana bakarekura abantu bakore bagende ahantu hatandukanye gukorera Imana niba barekura vyoba vyiza cyane n'iryo sengero riramenyekana kwanza icyambere kubera ntiwarekura abantu basengera mu sengero naka urusengero nk'iri nimba n'iri sengero ryanyu cyangwa ry'iwacu bakarekura abaririmbyi bagende gukora akazi k'Imana ahantu hatandukanye ni vyiza vraiment kubera icyo no subira kandi mvuga riratera imbere isengero kandi nibagenda hari abantu baca bavuga aba bantu barasengera cyangwa uyu muntu yaje kutwigisha yaje kuturirimbira ino asengera hehe arabantu barinjira mu shengero arabandi nibarakijitwa cyangwa nibagenda mu bintu byo bibikorane ari giyo mugenda mukagira bikorani arabandi nibarakitwa bagakizwa rero niba barekura byo bavyiza cyane ngo niba bafunga sikuvuga ngo niyo wafunga umuntu ahantu hamwe sikuvuga ngo niyo education cyangwa niki oyaje cyo novuga gusa kuri jewe mu bakozi b'Imana basizwe amavuta n'Imana icyo novuga ngo naje nk'umuririmbyi nga mu Burundi baturekure nimba nabandi bariko bafunze kubera nibagenda hanzi ngo basigare aho nyene muri eglise kuri jewe no basaba naweza nikawaomba watumishi wa Mungu wa apotre wa pasteur wote ambao wanaonisikiliza kwa kweli waachie uhuru barekere umudegemvyi abakozi abaririmbyi nuko rero reka tugere tusoza ikiganiro cy'uyu munsi ubundi twavyumvise support kuko nubwo twogira guti ata support nta kizogenda neza ukeneye gukora ibitamo byiza bisaba burushugikirwe ukeneye kuja muri studio imeze neza ikora neza umuziki bisaba support byose ni support rero guys kandi ibintu abantu benshi baba bayivuze dutumira hano twasanze ikibazo ni gusupportingana nta gushigikirana nizera ko mbe nawe uri kukurikirana kino kiganiro ubibona gute nawe niko niko ibona uko umutumira w'uyu munsi abivuze nawe niko ibona mbe nawe ubona vyogenda gute nawe ubona wakenera support nawe nyene nawe niko ibona nuko Emerance nitwavuga byinshi burya message twayumvise reka tugushimire ko nawe meje kuza mu kiganiro cy'uyu munsi mwakoze cyane nanje nabashimiye cyane mwakoze cyo novuga gusa nivyo nyene na mwambajije nanje nishyuye byo mwambwiye turakeneye support mu Burundi wacu support abantu bariko baratumva nukuri vraiment mu bikore Imana iba suko twumva gusa n'abari ko yadukurikirana ko bari ko yatubona yego ndazi ko bariko baratubona rero turakeneye support mu Burundi wacu yego kandi twabakunze nabashimiye cyane mwese muri korana nuko ku bantu bakubonye ubwa mbere abakene ibikorwa byawe bo bisanga hehe abantu bambonye bwa mbere bashaka ibikorwa bwanje bagende muri YouTube bandike amazina yanje Nikakoze Emerance nimwandika uko nyene ndazi ko muraza kubona akazi kanje k'indirimbo Nikakoze Emerance murandika nitafika nifike nguvu anajibu zose n'indirimbo ziri muri YouTube deja ziri mu ma video ziri okay urakoze cyane akandi kajambo kanyuma rero bubwire bakunzi dusezerana Baba Hot International akandi kajambo kanyuma nje shaka ko bangunde kwanza mwese mungunde mumugunde bara mumugunde mufate kabisa ndashaka ko mumfata kabisa ebana nundi musi ninazanga ebane mube bamaze kunkunda cyane kubera nimwangunda muraza kunyumva bien kandi muraza kwinjira mu YouTube mukaraba indirimbo zanje urakoze cyane nabashimiye nabakunze cyane mweza gigwe mugira ama commentaire mu YouTube ziwanje mu akire link zanje mu wae nabandi nuko
mugire ringi ziwe muziye n'abandi nuko gose rero yari Jaja Machek sound Machek izo nuko aka MC Demon nuko nanevuze imisi yose mu bitemo bitandukanye ukene kwitamo vyawe bigenda neza ntumakunda kuryohereza ikirori guys nuko umutumire w'uyu munsi rero yari Emiras Kakoze nuko mubibona inyuma ya kamera yari Egide ubikora neza nuko nyene kuri Mike nije nyene Jaja Machek sound Machek izo nuko nawe utaha rero mukomeze kurindwa mubanye no mu vyanyu